bifise inyungu kuri twebwe ku miryango yacu no ku gihugu cacu ntitubayeho ku bwacu ariko tubayeho kubw'abandi abantu bariko baravyijukira bariko barabikurikirana bariko baradutera intege si sutugenegene ahubwo nakazi muri zino filme turonka akaryo keza ko kwerekana culture zacu kwerekana imico n'akaranga rero namba uwo muntu afise umuhamagaro nagira ndamubwire ngo ninzira nyabagendwa ushobora nko kwipfuza gukinira mu mpimba kuja gusaba ugasanga naho barakuvuna Kwitse kuri miko uri kumwe na Anja Irankunda inyuma ya kamera wa mutipe ameze neza yagufasha isanamu usanga uri top. Today rero murabona yuko turi ahantu hakomeye cyane navuga yuko turi ahantu twari tuje mu gikorwa kanaka tugira amahirwe no kubona umwe mu bantu twari dukeneye cyane twari tunyotewe cyane reka tumuhe kaze tubabishije amajambo menshi kugira ngo tuyage ikibazo atubwire utuntu kamwe canke tubiri kugira ngo tungurane ubwenge papa namahoro cyane meze neza ni bon uraberewe cyane merci reka ndasabe cameraman amukamere kuva hasi gushika hejuru iyo ngabira no kumva neza uyikura he okay ndi umu styliste créateur de mode ndi umu CEO wa SABBAS Style novuga nambitswe na SABBAS Style yeah SABBAS Style yo 20 tuzi ko ufise niyo ngabira no kwambika abantu canke kwiyambika hari abantu barondera abantu babambika sinetse ko ufise ngabira bashaka kungira umumodo wawe karibu ndisabiye karibu imiryango iruguruye iyo moba mukorera hehe ibijanye no kwambika abantu canke ibijanye n'imideri okay tufise maison iri mu Kamenge muri Gikizi kuri 7e avenue ariko kandi abaturondera mushobora kuturondera ku page yacu ya SABBAS Style Company ni Facebook na Instagram amazina nayo nyene uturonde nibaza ko bica vyoroha cyane ego umuntu rero yashimye uko yambaye canke yamugomwe nkuko yambaye arahawe ikaze kugira ngo amwambike canke agira icakoze mu vyerekeye imideri uno musi rero turi kumwe na SABBAS nka SABBAS Umukinyi w'amafilme ibintu vy'amafilme wewe kubgawe aho watanguriye naho ugeze ubona hariho ikintu ciyongeye ko canke ubibona gute kuva ntanguye naho ngeze ikiyongere ni kinini cyane filme yanje ya mbere ubuzima yagiye kuri YouTube mu ukwezi kwa mbere le 26 muri uno mwaka nyene ni filme yakiriwe neza cyane iri ku ibice bitanu filme yitwa ubuzima hanyuma tumaze imisi shika nko kwicenda yonyene turekuye filme igira kabiri yitwa umwansi ubu nibaza kwikiragera muri 45000 urumva mu misi 9 ibihumbi 45 by'abantu babashoye kwa baravye igikogwa numwimbu mwiza cyane rero turabishima Imana aho tugeze muri bino bintu vya filme biraboneka yuko abantu bariko baravyijukira bariko barabikurikirana bariko baradutera intege bariko baradushigikira inyigisho turiko turatanga à travers les films ziriko zishika kure ivyo navyo nivyo gushima Imana hari abantu bibaza yuko gukina filme ari ubugenegene nkuko benshi babivuga ngo nubugenegene mbega harimo akantu uratubwiye ngo aho ngeze gucya novuga yuko ahanini n'ugwego rwa filme canke hari ibindi bintu vuga uti byaramfashije cyane mu gukora uwo muga wanje wa filme okay nkunda kubwira abantu igihe cyose imbere yuko wifuza kwimbura utegerezwa kubanza kurima umaze kurima urateragira ukabagara hanyuma akagera igihe cyo kwimbura twebwe rero nifatiye kwa karorero kuri jewe igihe ndimwo nigihe cyo kubiba nigihe cyo kurima ndiko ndabiba ariko byo ndiko ndabiba ndiko mbiba mwivugiza cyane no kuvuga yuko mu misiri imbere ntegerezwa kwimbura hanyuma kubari basanzwe bararimye hanyuma hakaba harageze ko basoroma ubu filme si sutugenegene ahubwo nakazi biriko bitunga imiryango myinshi karorero ndakwereke yuko hano mu Burundi biriko biratunga abantu iyo mfise filme mu kuyikora n'amafaranga ntegerezwa gutanga ayo mafaranga hari mu cameraman ntegerezwa kwazo yiproduza n'utuntu twinshi abazokora mason nibiki abo bose n'abantu baronka amafaranga no kuvuga ngo biciye muri filme yiwanje hari umuryango ushobora kuraruriye ico kintu ni osubira kucita kagenegene mu gihe cyagaburiye famille rero natwebwe nyene ubwacu mu misiri imbere bizoduha ivyo tutarashobora gushikako uno munsi ejo tuzobishikako niyo mpamvu dukora nk'abantu bari serieux nakazi ntituri mu tugenegene
ikigira kabiri muri zino filme turonka akaryo keza ko kwerekana culture zacu, kwerekana imico n'akaranga, kwerekana ubwiza bw'igihugu cacu. Mu ico gihe no kuvuga ngo abakinyi b'amafilme n'abantu bakomeye mu gihugu, kuko dusa n'abantu bagira publicity, ariko kandi tukongera tugahamagara n'abanyamahanga kugira ngo baze kuraba bwa bwiza bwa ca gihugu. Nambara bashobora kuinvestisa mu gihugu, beinvestise. Urumva uwo muntu kutomwita umunyatugenegene, umuntu ashobora kuba ari mu Burundi ariko agahamagara uri muri Amerika, agahamagara none partout kwisi yose. Rero urumva yuko kino tugenegene ahubwo nakazi gakwiye kubahwa n'umuntu wari wese. Abantu bafite ingabire no gukina amafilme canke amasinema hano mu gihugu cyacu, bisaba iki kugira ngo bashobore kukwegera, canke umuntu yoba afise isinema kanaka ashaka kwandika canke akeneye yuko uparticipamo, bisaba iki kugira ngo akwegere? Aca hehe? Hari ahantu abwirizwa guca kugira ngo agushikire, canke adresse niyi? Okay, narondere SABBAS Nkurunziza, natanze ama adresse nshobora kuronkekako, hanyuma tuvugane ku bijanye n'ico gikorwa. Sinovuga ngo les conditions ngo kwabi kuno bimeze, umuntu wese tuzoganira bivanye nuko numvise igikorwa ciwe, nambara gufashanya, nyambara gutezanya imbere, tuzobikora kuko nico twahamagariwe. Nkunda kubwira abantu ngo ntitubayeho ku bwacu, ariko tubayeho ku bw'abandi. Urashobora kutubwira hari intambamye canke ibintu muhura navyo mu mafilme tubona twe produit fini yaheze, tuvuga ati wow ibintu bimeze neza, ariko nitumenya ingorane muba mwagize kugira ngo muduhe ico kintu kimeze neza kimesuye nkuko benshi babivuga? Izo ngorane sinzi ko dushobora kudidusangiza, canke hari benshi bavuga ati ibintu biroroshe, c'est facile, umengo nanje noja kubikina. Umuntu yumvira gutyo onye nakahe kajambo mubwira, canke niki kintu wahuye naco kumbure ushobora kudusangiza kugira ngo twumve ko atari kintu coroshe? Icambe na mbere uwo bayumva vyipfuza akaba ari n'umuhamagaro wiwe, kuko hari gihe ukunda ikintu atari iki wawe, atari umuhamagaro wiwawe, ari umuhamagaro wiwe, no mubwira ngo birakunda, birashoboka. Kuko ndamubwiye ngo biragoye cyane ngo ntibikunda, yoca mbaza ati none mweho mwabishoboye gute? Hanyuma jeho bizoca binanira kubera iki mwebwe mwarabishoboye. Rero namba uwo muntu afise umuhamagaro, nagira ndamubwire ngo ni inzira nyabagendwa, si réellement ari passion yiwe, kuko hariho nabandi bashobora kubikunda ariko atari ingabire yabo. Hanyuma intambamyi tugerageje kuraba intambamyi duhura nazo, intambamyi duhura nazo ni nyinshi. Icambere na mbere intambamyi y'uburyo ni ikintu gikomeye cyane, ariko kandi intambamyi y'isoko, kuko igihe cyose umuntu ariko araproduce ikintu abashaka yuko agitanga, hanyuma kikamugarukanira amahovni, hanyuma ayo mahovni akamufasha guproduce ibindi. Rero twebwe novuga ngo isoko ya filme ntabwo novuga ngo imeze neza. Iyo ni intambamyi ikomeye, tukaba tunasaba n'ababijejwe cyane cyane leta y'u Burundi, leta mvyeyi, leta nkozi, bandanye kudushigikira, kudufasha. Namba twarahagurutse tugahagurukana umwete wo gukora, kandi tukaba turiko turerekana yuko ivyo turiko turakora bifise inyungu kuri twebwe, ku miryango yacu no ku gihugu cacu. Turabo gushigikirwa kugira ngo ivyo bibazo bishobore kugenda bitoregwa umuti. Hanyuma intambamyi yindi novuga ahanini ni vya bindi ushobora kwifuza gukora ikintu kinini ariko ntibigukundire bivanye nuko abantu bashobora kuba bataratahura ibikorwa turimwo ivyo ari byo. Ushobora nko kwifuza gukinira mu mpimba, waja kwasaba ugasanga ntivyoroshe. Ushobora kuja wifuza kuja gukinira mu hotel, kuja gusaba ugasanga naho barakuvuna, bagukwexija des conditions zigoye, canke bakakwankira catégoriquement. Ivyo navyo ni intambamyi nyinshi duhura nazo. No kuvuga ngo intambamyi mu kazi ziracahari ni nyinshi, ariko nibaza yuko buke buke abantu bazogenda batahura ivyo turi n'ivyo turiko turakora, ndetse noneho ufise amaso ntabwirwa ngo nurabe, ababona nibaze ko muriko murabona ibikorwa turiko turakora n'umwete turiko turakorana. Nta kindi dukeneye uretse yuko mudufata mu mugongo, mukadushigikira, na cane cane mukatworohereza mu bintu bimwe bimwe tuba turiko turipfuza, kugira ngo dushobore gukora ama filme meza cane ashobora guhiganwa no ku rwego international atagatose. Hano mu Burundi baravuga ngo ikintu cyo kwidandaza kiracagoye cyane. Turabona mu gihugu ca Tanzania benshi badutanguriye mu mafilme, nibaza ko ari abantu badutanguriye muri Tanzania kugira ngo tubarabe nk'icitegererezo canke nka exemplaire. Hano mu gihugu cacu ikintu cyo kwidandaza murabona yuko cateye imbere canke haragahazi?
Okay, ubwa mbere na mbere nagira ndababwire yuko ikintu cyose kigira intango kikagira n'iherezo. Umwana yavutse ntaca atangura kwiruka ubwo nyene, hariho amezi yiwe yo kwicara, hari amezi yo kwavura, hari amezi yo guhaguruka, hari amezi yo gutambuka. Rero natwe birashoboka hakaba aho tutaragera, ariko bidasobanura yuko aho hantu tutazohagera. Namba mubona Amerika yubatse neza uno munsi, mumenye yuko hari imyaka Amerika y'umusaka. Natwe rero aho turi nibaza yuko siho twahora, niyo tuja haratandukanye naho turi uno munsi. Kucerekeranye no kwidandaza rero ntitwovuga ngo ntitugishoboye canke ntitugira gute, ahubwo ni vya bindi bikorwa byose bigenda step by step, kandi nibaza yuko pour le moment nibaza yuko muriko murabona yuko ibikorwa vyacu turiko turagerageza uburyo bwose bushoboka, kandi resultat niziriko ziraboneka, niziriko ziragaragara. Umuntu wari wese afise amaso nibaza ko abibona, arabona ko abakinyi b'amafilme bafitaniye ubumwe budasanzwe, bariko barashigikirana, namba bafise ubwo bumwe bariko barashigikirana, nivyo bindi tuzobishikako. Nirihe banga ukoresha canke wubuye? Bavuga ngo utazi yaja ntazimira. Rero icambere na mbere nukumenya iyo turiko turaja, ukamenya l'objectif yawe, wifuza kugera he, ushaka gushika he, hanyuma ugakurikirana iyo ntumbero yawe, ugakurikirana iyo objectif yawe, ugahura n'ibiguca intege, ugahura n'amobstacle, ariko ukavuga ngo challenges zamaho mu buzima, nta munsi tuzokwigira tuba ta challenges turiko turahura nazo, ariko ukamenya yuko zino challenge atari zo kugusubiza hasi, ahubwo challenge ari zo kugukomeza. Kuko abantu tuba defini mu buryo bubiri canke dusobanurwa mu buryo bubiri. Hari abantu duhura n'inzitizi, amobstacle canke ama challenges, ivyo bintu bikaca bidusubiza hasi, bikaduca intege ku buryo duheba iyo turiko turaja, ariko hariho n'abandi nabo bakomezwa n'izo challenge. Rero ama challenge nivyo tugenda turahura navyo, si bidusubiza inyuma, ahubwo nibitegerezwa kutwongera intege zo gukora cyane kugira ngo dushike iyo turiko turaja. Ibanga rero no kumenya yuja, no kumenya icurondera kugira ngo ntutore ico udashaka. Sabbas yifuza gushika he? Sabbas bien sûr que yifuza gushika kure. Yifuza gushika kure, gukuza ino industry ya film canke ivyo kuririmba, ko sanzwe ndi n'umuririmbyi. Ivyo buririmbyi byo nibaza yuko nabitanguye, nibaza ko mwabonye le 29 le 30 na le 1er mai twari dufise concert idasanzwe canke igiteramo gikomeye citwa itara ry'umuririmbyi mu Burundi, aho twari kumwe n'igihangange c'umuririmbyi kazava mu gihugu ca Tanzania, Rose Muhando. Ni gikorwa catwegeranije nk'abaririmbyi, turiko turarondera bwa bumwe ngene dushigikirana, ngene dushobora gushika kure. Ico ni gikorwa n'intambwe idasanzwe, novuga ngo turiko turatera mu muziki wa gospel. Hanyuma kuvyerekeranye n'amafilme navyo, turipfuza yuko l'image du pays, ishusho y'igihugu cacu igera kure. Abazobikora, abazoyishikana iyo shusho ni bande? Ni twebwe nyene. Bigenda gute kugira ngo tuzohashike? Nuko dukora cane, nuko tudacika intege, nuko dukurikirana yama objectif yacu nkuko nababwiye, kugira ngo dushobore gushika kuri rya hangiro ryacu. Sabbas ifuza kugera kure, atari wenyene, ariko ashigikiye n'abandi, ashigikiwe n'abandi, twese hamwe birashoboka. Mu kurangiza sinze kanobwira abarundi nk'impanuro canke nk'intererano? Mu kurangiza nagira ndabahamagare kuri channel ya SABBAS Burundi kugira ngo muze kuraba filme n'indirimbo n'ibiganiro vy'impanuro. Nkunda gukora ibiganiro vy'impanuro, byose mubisanga kuri channel ya SABBAS Burundi. Rero nuze ngaho kuri YouTube kugira ngo ukore subscribe. Ariko kandi nagira ndabashimire bakunzi bacu, bakunzi b'amafilme, bakunzi b'indirimbo, bakunzi b'igihugu c'u Burundi, kukuntu muriko muragerageza kutuba hafi mu kudushigikira mu bikorwa vyacu no kwerekana yuko tutariko dutamba twirorera, ahubwo yuko turi kumwe. Rero ndabashimira, ntibagira abanditsi n'abamenyesha makuru ku gikorwa muriko murakora cyane cyane, hamwe mukadusanga no kukivi, ahandi mukadusanga no kumihana, kugira ngo mubaze ibikorwa vyacu aho biriko biragera. Twibaza yuko namba turiko turagera kure, harimwo intererano idasanzwe, intererano ikomeye y'abanditsi n'abamenyesha makuru bo kuri buno butaka bw'u Burundi. Dushimira abanyamahanga bagenda badukurikirana, bakongera bakamenyekanisha ibyiza by'u Burundi. Mvuga ngo Imana mu ijuru ibahezagire cyane, mubandanye kudushigikira. Murakoze cyane. Ego murakoze cyane. Yari Mijo Talent TV, twa kumwe na Sabbas. Mwumvise ko akora ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye. Nibaze ko azoduha umwanya kugira ngo tuganire kuri buri kimwe cyose. Nta kibazo, karibu. Ego murakoze cyane, kandi abashimire cyane, hama mugira umunsi mwiza. Murakoze cyane. Merci beaucoup. Subscribe, share na commentaire. Ikintu kitagenze neza mutubwire kugira ngo dukosore canke hari cyo mushaka ko twongera ko tugikore. Turabakunda cyane. Ciao.